akanyamuneza kadasanzwe kongera guhura namwe mwese muri ko muradukurikirana kaze murano makuru y'ikirundi mugira mushikirizwe na jewe Arlette Mugisha akabagizwe n'ingingo nkuru zikurikira. Inoti z'ijana ziriko zirakoreshwa ubu zirashaje cyane, bimwe mu bituma abunguruza abantu hano mu gisagara ca Bujumbura bahomba kubwizo noti bakira. Nayo abafise amazu y'uburiro atandukanye hano mu gisagara ca Bujumbura ntibakiriye ingingo y'ikigo obere yo kubatoza amafaranga ngo kuko bari basanzwe bayariha mu gisagara ca Bujumbura. Dabaye ikaze mu kanya nido ukwari. Ikaze kandi nkuko nari mpejeje kubamenyesha amafaranga akoreshwa y'ijana hano mu gisagara ca Bujumbura ndetse no mu gihugu cyose ngo arashaje cyane, bimwe mu bituma abunguruza abantu hano mu gisagara ca Bujumbura bahomba kubwizo noti zishaje bakira. N'inkuru dukesha mugenzi wacu Roseline Munezero. Inoti z'amafaranga ijana y'amarundi zisigaye ziteranya abakora umwuga wo kunguruza abantu hamwe n'ibintu hamwe n'abiyunguruza bakoresheje imodoka rusange mu gisagara ca Bujumbura. Abashoferi ababafasha bazwi nk'abakonvoyeri ndetse n'abiyunguruza baragaragaza intambamye bategwa n'izo noti. Inoti ziragoye kuronka kubera yuko turashobora kuzironka ugasanga zaraheze, abakiriya nabo tuzibahaye ntibiborohere bakadushwanira. Ziradutera uruhombo cyane kuko iyo utoje amajana 5 urumva ubuhevye amafaranga 105. Kwituru y'imodoka uhevye amahera 105 abara amafaranga menshi cyane kuko uhebeye abantu 30 cyawumva 45 uko bigiye. Twebwe nk'abashoferi duhanura abakomboyere bacu uko bemera guhomba kuko umukiriye nta buryo badushoreye ngo yemere guhomba. Twemera yuko baca baheba ayo sase nkane bagatoza sensa. Inoti z'ijana zirazimvye cyane gose, nk'uzanye 2000 bacagwa 1500 nanyo ugasanga bagana inoti zanashaje zitameze nka neza. Iyo usuje akira rero bakaca bazanga. Nazo turakigira iyo dufashe bisi ari uza wumva ngo shirako ijana cyangwa ingorongoro umva ta office usanga kugarura inoti zaheze zitabaguye usanga ari turagira confiance n'abakonvoyeri cyangwa turaterana amajambo. Bagize ico basaba abo vyega kugira iyo mishwano igabanuke. Ikintu twosaba leta nuko leta yoraba ikadutunganiriza inoti z'ijana zikaboneka neza nkuko tubona iza 2 n'iz'igihumbi ziboneka neza, inoti z'ijana zikaboneka ku rwego nk'uko. Twebwe ico dusaba nkuko izindi za 2 bagenda bakazisohora zikaboneka, dusaba n'inoti z'ijana ko zoboneka kugira ngo tworoherwe mu kazi ka misi yose. Leta na beru betosa yuko inoti z'ijana ziboneka shasha zikaboneka ku bwishi. Leta irashaka kurondera izi noti zikazikura mu banyagihugu, karondera inoti nziza kugira ngo dukora akazi bitworohera. Inoti z'ijana ziriko zirakoreshwa ubu ni izakozwe igenekerezo rya mbere Nyakanga mwaka wa 2011. Tubandanya n'amakuru yacu. Abafise amazu y'uburiro hano mu gisagara ca Bujumbura bamenyesha ko batakiriye neza ingingo y'ikigo obere yo kubatoza amafaranga ngo kuko bari basanzwe bayatanga muri meri ya Bujumbura. N'inkuru dukesha mugenzi wacu Benoit Sindayigwaye. Ingingo y'ikigo kijejwe kwegeranya amakori n'amataxi ya leta OBR iherutse gufatwa kwa 16 z'uku kwezi yo gutoza amafaranga mu mazu y'uburiro ayo bita amaresitora mu rurimi rw'igifaransa ntiyakiriwe neza na bene ubwo buriro kuko ngo izotuma bakora bahomba. Ingingo eje ishaka kudukinyiza twega abantu bisanzwe turiko turakora aka kazi k'amaresitora kuko novuga ko uko vyari kera ubu siko bikiri. Urapanze inzu ukoreramo, inzu zaraduze, urumva yuko tutagezwe gukoroherwa mu majambo make. Bashize ko na OBR nongere ndayiri umva n'inzu ndihe none wumva ngaho nubandanya nkora. Biradukora ko twese kubakiriya na twebwe tuba turiko turondera inyungu, rero twebwe iyo nyungu twahora dusanzwe turonka inyungu nke cyane, nta n'icyarimo atari uko umuntu nyene bigorana ko yokwicara, ubundi bwobwo nta nyungu ndende twariko turakura. Rero biciye biduga gose hoho urumva
vyotugora kubandanya. Ni hamwe uzosanga duciye twugara kuko ntituzobandanya twuguruye turiko turazimba abakiriya kuko na nyabakiriya nyene bazoca bagenda ntibazokwemera kurya nk'isahani ya 10,000 canke ya 5,000 atayo usanga umuntu akorera ku munsi. Bagasaba leta ko yoraba iyo ngingo bakayisubiramwo. Ukuri nosaba leta yuko nkuko ari leta mvyeyi n'ukuri tukayibona ko ari leta mvyeyi ikatugeragereza natwe tukabaho nk'abene gihugu. Twasaba ko ahubwo yohagarikwa ivyo natwe niyabandanya naho bazoba bariko baratwonona tuzoja dutaha muhira sinzi ingene tuzoca tubandanya kubaho. Aho mwomenya ko iyo ngingo ifashwe mu gihe hari hasanzwe hatozwa n'ayandi mafaranga ya meri ya Bujumbura. Amakuru yacu tuyabandanirize mu isoko ya Jabe aho isuku muri iryo soko ngo ririko riratunganywa nubwo hakiri byinshi byo gukora kugira iyo soko ise neza kurushaho. Ni nkuru dukesha mugenzi wacu Ale Lorisi Ndongozi. Ingwara ziterwa n'isuku rike ni zimwe mu ngwara zandukira ku murindi munini na cyane mu bibanza bihuramwo abantu benshi. Ni kuvuga ko ivyo bibanza byari bikwiriye kwitwararikwa mu bijanye n'isuku. Muri ivyo bibanza nyene turasangamwo amasoko ari naco gituma ibonesha kuri BTV yishikiye mu isoko ya Jabe kugira ngo yirabire uko isuku yifashe mu iyo soko. Umwe mu banyagihugu twaganiriye adandariza mu iyo soko yatubwiye ko muri iki gihe isuku ririko riritabwaho. Ubenga kugera isa ikibazo c'isuku turofifata neza nyene ubu buke biriko biraza kubera mu miseze ntibyahora bikunda yuko yarigenda ryaruze rikagera hejuru ariko ubu batangiye kuza barariyora nyene ureko riragenda neza biko biragenda neza byose ntibyagenda birumva byifashe neza twebwe bidaho nyene ryoyogwa ryose rigahera hama tukazatorankanya udutimi cafa ameze neza kugira isoko yacu ya Jabe isoko yacu nziza ya Jabe imere neza. Nakabavamo Jean Birkimas umukuru w'isoko ya Jabe aramenyesha ko ikibazo c'isuku bagihagurukiye mu iyo soko. Dufise societe yitwa Ciproderic isanzwe ikora isuku ngaho mu masoko y'igisagara ca Bujumbura kandi ikaba ibikora neza. Hanyuma ikindi twege dushaka kwikorera nuko umukuru w'igisagara yatubwiye mu nama amaze imisi atugirisha ko tuzora twugara isoko 6h tumarugara dufata iminota 45 yo gukubura mu isoko hanyuma abadandaza bagaca binjira. Muri rusangi isuku imeze neza nta woga isuku ngaho mu isoko nziza ya Jabe. Naho bemeza ko isuku rikwiye harashibonekeza imicafu mu bibanza bitandukanye bigize iyo soko arico gituma hari hakwiriye kongerezwa izindi nguvu kugira isuku ntirigire ingaruka mbi ku magara y'abakorera mu iyo soko eka n'abakorera inyuma yayo. Bandanije muri iyo quartier nyene ya Jabe na bwiza abene gihugu baho barashima ko bamaze imisi baronka amazi ugereranije nuko vyahora mu misi iheze bagasaba yuko vyotera bija imbere. Ni nkuru dukisha mugenzi wacu Gilles Verne na Kimana. Uturinaga nk'uko dusigaye turonka amazi umwanya munini ugereranije nuko vyahora bivugwa na bamwe mu banyagihugu ba mu quartier ya Jabe na bwiza. Mbere hari nabibaza ko amazi yahora akunda kubura kuko ibikorwa vyo gusubira mu kibuga c'umupira w'amaguru citiriwe Intwari akoresha amazi menshi ariko ubu barashima kuko bariko barayaronka neza nkuko babitwiganiye igihe twahashika. Turavye inyene ibintu bimeze ubu umwaka uheze mu 12 2023 amazi yarageze gukama arakama amara igihe akaza akagenda akamara umunsi wose ataje hama birateba iramara indwi bimeze guco mu nyuma atanga turabona azaraza akamara amasaha atakacagenda ariko kuva uyu mwaka utanguriye harakarusho kadasanzwe uba amazi ashobora kwirirwaho agashaka gukama ariko ntakame ariko ukabona ko yiriwe kandi azana na pressure. Ubu harimo akarusho ubu nko mu gatondo usanga yisuka ari menshi cyane ngo hageze nko mu masaa 6 ashatangura kugabanuka. Yego gusa mugo turashima ko amazi no kuri turayaronka nahagenda mugose cyane ubu ni amazi abura gose. Basaba barongwishira mu regidezo kuma baha amazi neza kuko amazi ari ubuzima.
abo twasaba yuko nimba byo kwa bimeze gucanye twibashe twokama dushimira Imana tukoma n'ambashi bikagumuko naomba mukuru wa turasavye umuyobozi mukuru wa Regideso ko yokora ibishoboka byose ntihagira ababura amazi mu gihe hariho abariko barayaronka gusaba umuntu umukuru wa Regideso akongeza amazi Ivyo biruko mu gihe mu makariti atari make hano mu gisagara ca Bujumbura hari hagize imisi hibonekeza ikibazo c'ikena ry'amazi ndetse ugasanga hari n'ibice bimwe bimwe bashobora kumara imisi 2 canke irenga batigeze baronka amazi. Muri imisi bikurirangiza umwaka ndabarahiye Tesa na Noeli Tesa na Star Times nivyukuri ubuguze buke y'amezi 2 y'amayinite wahora ya Star Times uca wirabira buke yo hejuru yayo amezi 2 nyene sivyo gusa wahora buke yo hejuru iruta izindi baca bakongerera kimisi 10 yose wirabira ataco winona nimwirabira amasanamu ya mbere Tesa kuri decoder za Star Times biravyo vyihuse Ganza TV yitwa Ganza TV kuri Star Times Naya decoder rurangiza Tesa ya Star Times DTH n'ibihumbi 50 gusa Tesa na Noel Tesa na Star Times Tubandanye amakuru yacu mu makuru y'umubabaro aho mukinyi w'ikiganiro ninde yaraye yitavye Imana Adriana Nahimana bamwe mu bakoranye nawe muri ico gikino ninde bakamenyesha ko bazomwibukira kuri vyinshi na cyane cyane impanuro yakunda kubaha n'inkuru dukesha mugenzi wacu Ange Negrita irakoze hanyuma rero anje banyakugira amahoro ngo yahora yitwa ngo n'umugabo wanje ivyo by'ubusuma bamwagiriza kuva baho ntarigera yiba na rimwe mugabe ingeso nzi arafise ingeso yo gushurashura nimero iyi imwe uyu ni Adrienne Nahimana umukinyi wa ninde azwi cyane ku majambo meza ahanura eka mbere yanaryohera na benshi uyu mukinyi akaba yarayitavye Imana ahitanwe n'indwara yaramaranye igihe Hakizimana Deo azwi nka Kireko arongoye umugwi ninde akavuga ko bahomvye umukinyi mwiza kandi ko hari byinshi bazomwibukirako batanguye yaragize yari firumara mu mugwi ninde kandi ko yari mufashe n'ibyoza bijambo turabuze umuvyeyi hari ikintu yakinye twaragikinanye yende umugabo wiwe mfise umuhabara amarera asanga ndiko namusororera ataramufata ati nsomya nanje umwe mu bakinyi ba ninde azwi nka Munyari nawe nyene amvuga ko bahomvye umukinyi yitonda cyane umukinyi ameze neza kandi yitonda kandi w'umuhinga basha kandi yakitari kandi yatanguye kera na bamwe bakurikirana urukino ninde nabo nyene bavuga ko bahomvye umukinyi w'akamaro ndetse ko nabo nyene bazomwibukira kuri byinshi yari yatanga ubutumwa neza uko mu musanze mu bakinyi ba ninde mu musanze turahombye mu bantu batumenyeye twumviriza ninde wari ugwimpanuro gumukazana wiwe bariko baragwanira impunzu tumaze kumva iyo nkuru twarababaye cyane yari umuntu by'ukuri aryoshe ikintu c'igikino abantu bakaraba bakanezerwa kuko byaboneka by'ukuri ko ari ibintu ari umwuga yakunda hariho igikino yigeze gukina kijanye n'ukuntu abagabo baharika Nahimana Adrienne akaba yitavye Imana yari amaze imyaka irenga kuri 40 ari mu mugwi wa ninde abantu muri teragateka no kuri iyo nkuru y'umubabaro dusozereye ko ano makuru yacu y'uno munsi tubandanye twihanganisha abari mu mugwi w'igikino ninde n'abakunzi bayo ndabashimire rero kuri mwebwe mwese mwariko muradukurikirana mubandanye mugira ibihe byiza